jalala. Elimu ngaruhusu kila mtu. Usipatubu usubiri moto. Jipata jifanya wacha Mungu. Mbingu tutafuta sio jalala. Usipotubu usubiri moto. Minota 12 hano muri studio za Akademi FM turabaha ikaze mwebwe mwese muri kumadukurikirana ni kwigenekezo rya gatanu kwezi kwa gatanu nyene mwaka 2022 canke ati igenekezo rya gatanu rusama mwaka 2022 saa 3:13 tuga turi kumwe rero nabo muri Happy Family akaba ari baje batuzaniye iyindi ndirimbo nshasha nakozishika indirimbo zibiri. Nuko rero turabahaye ikaze mu gisagara ca Bujumbura no mu cyumba cyo gisagarane kuri 88 n'ibice bitandatu munazo hagati mu gihugu bari kwijana n'ibice bitanu igano ni ijanda indirimbo rero ijuru sinyabarega ni indirimbo yanezereje abantu benshi cyane gushika n'uno munsi ikaba ari indirimbo yanditse kandi yandikishije amateka haba mu gihugu cyacu cyane mu bihugu bibanyi ika no mu mahanga. Turabahe rero ikaze abafite icyo mubaza turaza kubabwira umurongo mwakurako ni mukanye kuko muhinga bw'ivyuma turi kumwe na Bonaventure. Reka rero tubahe ikaze mu bandanye mu kurikirana ibintu vya Akademi FM twagiye. Salala vizuri huku wengine wakinyeshewa. Unaweza kula vizuri sana, wengine wakikaabira chochote. Dunia haijaezekwa, hata wewe waweza kunyeshewa. Hakuna aliyewahi faidika, wote wanakufa wakitafuta. Dunia haina faida, wala haina mtaalamu wake. Mtaalamu ni mtumishi wa Mungu asiyekimbilia ya dunia, aliyejaa upendo wa Yesu, upenda wote bila ubaguzi. Jaribu kuwa na upendo, asiye na upendo hatamwona Mungu. Mbingu tutafutayo sio jalala, ili kungalusu kila mtu. Usipotubu usubiri moto, japo tajifanya wacha Mungu. Mbingu tutafutayo sio jalala, ili kungalusu kila mtu. Usipotubu usubiri moto. Mbingu ni pesa hii ambayo hatutaibeba popote. Wengi ukimbilia ya dunia, na wakati yaishia nayo. Chako umezawa umbani wengi, ila mabaya yanazidi ongezeka. Tusipotubu Mungu atatuadhibu, yeye asiye na uonevu. Mbingu tutafutayo sio jalala, ili kungalusu kila mtu. Usipotubu usubiri moto, japo tajifanya wacha Mungu. Mbingu tutafutayo sio jalala, ili kungalusu kila mtu. Usipotubu usubiri moto.
mbingu tutafutayo siyo jalala, ili mwanga nusu kila mtu. Usipotubu subiri moto, japo twajifanya wacha Mungu. Mbingu tutafutayo siyo jalala, ili mwanga nusu kila mtu. Usipotubu subiri moto. Bwana niomba njoo, nijalie mwisho mzuri. Majaribu duniani ni mengi, Bwana nijalie mwisho mzuri. Nuko rero reka tubandanye rero ni ikiganiro janda janda, aho turabwira iby'indirimbo nshasha. Indirimbo nshasha batuzaniye ni yindi nyene ijuru sinyabarega, ariko bakabashize mu rurimi rw'igiswahili. Nibaza rero ko mwashoboye nako kuyumva neza. Reka dusaba Bonaventure hariya atugabanirize kano karirimbo, hanyuma baturirimbire batugire akapera kaya ndirimbo mu giswahili. Mwavuze ngo yitwa mu giswahili yitwa mbingu sio jalala. Nibaza ko bamaze kuyumva. Mbingu tutafuta siyo jalala, ili Mungu aruhusu kila mtu. Usipotubu usubiri moto, japo twajifanya wacha Mungu. Mbingu tutafuta siyo jalala, usipotubu subiri moto. Yesa no akaba ari batatu batatana mu ndagano. Reka rero tubahe ikaze duhereye kuri Happy nyene ubwiwe. Mutwa Happy niyo gushima, mwakoze kuduha ikaze. Mbigenda neza ga Happy niyo gushima. Turashima Imana. Indirimbo ijuru sinyabarega akajwi kumvikana cyane gose niwe. Oya sijewe. Tumwe n'abandi. Ego. Ariko akajwi karakumvikana gushika n'ubu ni wewe. Ego. Happy nako ego Happy indirimbo ni wowe wayiyumviriye burya. Yimviriwe nande? Yimviriwe n'umutware wanje. Ego. Niwe rero bari kumwe rero, akaba ariwe yitwa Eric. Nico gituma rero iyo groupe yitwa Happy League. Reka dusimbire rero hariya kwa Eric n'amahoro. Ndakuramuje cyane ko bigenda neza. Yego mahoro muyobozi. Ndabona nawe ni sawa, uraki mu maso umeze bien. Mesi. Iko regime. Ego cyane. Ijuru sinyabarega ngo ni wowe wayiyumviriye. Yego. Ndazi ko twigeze kuyiganira ko cyane ino ndirimbo, tureyaga ko ibitari bike. Aho mwavuze byinshi, twaratanze n'umwanya abantu barakura, abandi barandika n'ubutumwa. Uno munsi rero mwatuzaniye indirimbo ijuru sinyabarega, ariko mwayihinduye mu rurimi rw'igiswahili. Yego. Niyo mwatuzaniye. Kugira rero ngo abantu bayumve neza, bumve neza. Yego. Ico giswahili naho tutarayumviriza, ninde yihinduye mu giswahili? Ni Bofre yitwa Muhubiri. Niwe yihinduye mu giswahili. Yego. Ni kuvuga rero uvuze ko ari Bofre, ushatse kuvuga ko ari musaza wa Happy. Yego. Wibeshe. Ego. Muhubiri rero musanzwe muri kumwe muri uwo mugwi. Oya ntituri kumwe muga gusa twamusabye nk'uwadufasha kugira yishire mu giswahili kubera ko asanzwe akimenyereye. Ego. Wazanaye n'uwundi yitwa Richard Senior. Kazira Senior. Ego. Ndabaramukije mukomere cyane. Bigenda neza cyane. Yego cyane gose bigenda neza. Ego Richard, nawe muri ijuru sinyabarega urimo. Ndimwo. Ariko ndimwo ariko message murumva yuko yatanze uyu umwe mugenzi wacu. Ego. Indirimbo yabo shasha yitwa Akabibi. Reka tuyumvirize amabize tugaruke. Ushobora kuvukira mushengera gimana ukarikuriramo ukanarisaziramwo, ariko mu byamwemu ukagumura akabebe ukagumudeka mu gikongwa cy'Imana. Ivyo bigatuma udatekereza ngo wicare hamwe kugira ngo wige ijambo ry'Imana. Ushobora kuvukira
ishengero ry'Imana ukarikuriramwo ukanarisaziramwo, ariko mu vya mpwemu ukagumura kabebe, ukagumudeka mu gikongwa c'Imana. Ivyo bigatuma udatekereza ngo wicare hamwe kugira ngo wige ijambo ry'Imana. Abatarakura mu vya mpwemu uzobabonera mu rusengero bibereye ku matelefone, abandi nabo bari mu nsaku gusa. Ivyo bigatuma badakura mu vya mpwemu yera, bakigumira harutubebe. Abatarakura mu vya mpwemu uzobabonera mu rusengero bibereye ku matelefone, abandi nabo bari mu nsaku gusa. Ivyo bigatuma badakura mu vya mpwemu yera, bakigumira harutubebe. Gusiba mu gusenga, gucererwa mu gusenga, gutatageze, kugenda unegura abandi, ivyo byose nibituma udakura mu vya mpwemu. Abakubona bavuga ngo urikuriyemo, kumbe mu mutima wawe imisi yose ukoresha inguvu. Mpwemu yo guca bugufi ntugira nama. Gusiba mu gusenga, gucererwa mu gusenga, gutatageze, kugenda unegura abandi, ivyo byose nibituma udakura mu vya mpwemu. Abakubona bavuga ngo urikuriyemo, kumbe mu mutima wawe imisi yose ukoresha inguvu. Mpwemu yo guca bugufi ntugira nama. Abatarakura mu vya mpwemu uzobabonera mu rusengero bibereye ku matelefone, abandi nabo bari mu nsaku gusa. Ivyo bigatuma badakura mu vya mpwemu, bakigumira harutubebe. Abatarakura mu vya mpwemu uzobabonera mu rusengero bibereye ku matelefone, abandi nabo bari mu nsaku gusa. Ivyo bigatuma badakura mu vya mpwemu, bakigumira harutubebe. Abatarakura mu vya mpwemu uzobabonera mu rusengero bibereye ku matelefone, bari gucatinga, abandi nabo bari mu nsaku gusa. banegurana. Ivyo bigatuma badakura mu vya bakigumira harutubebe. Bebe dede. kubera ko mwayise akabebe. Bo iyi ndirimbo ituma twahise akabebe, twasanze mu by'Imana umuntu ashobora kubibamwo mu ugasanga atahura gukorera Imana ico arico. Kubera ko mu by'Imana umaze kwinjira mu by'Imana ubuze ati jewe igihugu cyose nzokora ni Imana imbere. Nimba nshonje kirazira kwiganyira ni Imana imbere. Nimba ngize ikibazo na mugenzi wanje sinzomwanka ahubwo nzomusengera Imana bariyo yikorera. Mugahe igihe turimo uzosanga umuntu
mu byo kwizera kandi ubona umenga arasenga aho yena akabazo gatoyi gusa mukaba akaba yo gutabira n'ikofe kandi atakintu na kimwe mupfuye kandi yari umuntu w'Imana rero bitegetse ko ashobora guca bugufi Imana akaba ariyo yikorera kuko Yesu Kristo amaze kubambwa ntiyigeze agwana ngakubitane n'abajya abantu Petero wenyine uribuka ko yazanye imbugita aca ugutwi umuntu aramubwira ati oya reka intambara turwana si ntabwo ariyo mu mubiri mugahe igihe turimo abantu benshi usanga tutazi intambara tuba turwaniye ariyo ivyo rero nimba dufise kamere z'umubiri turikoresha na kamere z'umubiri tuba tukiri utubebe mu vya mpemu nuko rero ndimbo nico isobanura yego indirimbo ninde yiyumviriye none mbo urumva muri Epic Family nije nkunda kuzandika hama nabo bagaca baza rero nkuko nabikubwiye tukaririmbira ko live amajambo ndandika buhoro nabo nkabereka bakavuga ati amajambo ni sawa twoyaririmba yego ikintu cyose gisa cyavuye none hari ahantu uba warabirabiye nko mu rusengero cyangwa mu babanyi urumva nawe ubiravye nawe urabizi nibe tuba tugezemwo ntubura akantu naje ubwanje ari gushobora gupfa akantu mugenzi wanje nkabona umenga yo nkubita bivaye n'akarorero nkamwegera inyuma ivyo bigatuma rero nanje mbona umenga ati mu gihe ciherezo bigatuma turondera indirimbo zijanye n'ibihe tuba tugezemo canke ivyo tuba tubona hirya no hino ntazi bamwe hirya no mu mashinga atandukanye bama bagwanye bapfutse kwizera bijya ntivyari bikenewe ko bishobora kuba mu ngoro y'Imana canke mu byo kwizera harakenewe gusa ko dusenga tugasengeranira Imana akaba ariyo yikorera umaze kubangura ukuboko gusa ugira ukubita umuntu mu byo kwizera wamaze gucumura indirimbo yanyu rero urumva havuze utubebe harimo amajwi arira y'abana barira none nutwo tujya ku tubebe nyene turira canke mwashatse gutanga urugezo cyangwa urungano cy'akarorero n'akarorero kuko mu vya mpemu utarakora mu vya mpemu umva ni nk'akabebe kakirira ukubise uhoze ugahibera kaca gahoraho nyene ntuburamenya umuntu ntabaramenya ivyo arimwo uno mwana ntabaramenya akoze ikosa ntabaramenya ivyo arimwo ego mwaravuze ati benshi usanga bibereye ku matelefone abandi bibereye mu nsako kandi mwavuze ukuri muvuga rero muti rero mushaka guhanura umuntu agiye muri eglise agiye mu rusengero agiye gusenga amenye ko atwawe no gusenga nyene akanakuja ku matelefone akanakuja mu nsako neza cyane nuko murazi ko nagenda babwira ati abaririmbyi burya baba bafise icyo bashaka gushika ko mu batanga ubutumwa rero muri ko murabwumva muri iyi ndirimbo yabo iyi akabebe indirimbo rero inezera bose ko aradukurikirana turazi yuko hari abantu benshi bafite icyo babaza nimwakore kuri 61 amajana 440 amajana 220 abandi kuri 75 amajana 956 991 ariko rero kadusubire mu butumwa yavuga ati komera kambembe bigenda neza tuvugana nanda twakweri hehe witonze ari warahengamye utu turirimbo twumva gute yego cyane yego nibaza ko babyumvise yambu cyane yego 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 cyane yego cyane urakoze cyane yego nanjye ndabakunda n'abaririmbyi barimba neza yego cyane yego cyane ndamukiriza abanyamusenyi bose gira amahoro bya twese
ariko reka tubandanye twibuka ariya ndio kugwayo Edouard akaba ari chef de secteur hariya muri motomoto igihugu cyane gira ibihe byiza twabifurije kugira ibikorwa byiza nuko kandi rero turabandanya tubona ariko baradukurikirana reka turamutse kandi abari muri Generation 89 muraho allo amaro nshuti yaje tuvugana na twakwiye ari hehe Eliya kuri centre na mahoro bigenda neza Eliya mani ishimwe cyane gose ego amina amina amen murakoze cyane yego cyane korerwa inshuti yacu nuko rero twibuka hariya witwa Paul aho uri hose yarakora kuri station Engeni ubu akaba akorera hariya iruhande ya inyuma nako ya station ku mayira abiri ahitwa kuri Librifia Pine. Paul bigenda neza, chauffeur mécanicien uraho ryoherwa ndiko ndabona niko bitungwa hariya papi soko ma tropique ma trompette Happy Eric Senior we Richard wese cyane mu gihe mugira ibihe byiza ntaho kubagira dokor hariya hari hose na madame Juzwe nuko mu gihe cyane ba mape abakanda amazi mwese aho muri uno munsi rero twatumiye abo muri Happy Eric family nibo turi kumwe bakaba basanzwe arabaririmbye baririmba indirimbo zihagiza Imana zinezere abo bose nuko mwotubwira icyatumye wihindura mu Giswahili mufise umugambi wo kuzobandanya izo mwaririmbye zose mu Kirundi mufise umugambi wo kuzoba muzisha mu Giswahili canke bizogenda gute oya bishobotse twodishira mu Giswahili kuko nk'iyi ndirimbo rimwe ubutumwa bwanezeje abantu benshi canke bwigishije abantu benshi niyo mpamvu twahisemo yuko abatashoboye kubumenya mu rukirimi cy'Ikirundi twashyize mu Giswahili yego cyane ego ati abatashoboye kumenya ururimi rw'Ikirundi baziba yumve ururimi rw'Igiswahili kandi dusabe rero Bonaventure ayidusubizemwo ururimi rw'Igiswahili. Duniani waweza lala vizuri huku wengine wakinyeshewa, unaweza kula vizuri sana wengine wakikaabira chochote. Dunia haijaezekwa, hata wewe waweza kunyeshewa. Hakuna aliyewahi faidika, wote wanakufa wakitafuta. Dunia haina faida. Ego turabandanya kandi rero nubundi butumwa witwa Paki Jaune hari ya imugwiye ati janda kuri Rema FM ati ndamukiriza abatumire ubambwirire uti muririmba neza cyane Happy na Eric mwatanguye kuririmba ryari arakoze cyane ku kibazo tubajije novuga ko tutomenya itariki twabitangure ko kuko kuririmba urazi umuntu akura mu rusengero aririmba mu dukora tw'abana gakura akagera igihe rashika ku rugero rwo kumenyekana avuga ati mbega ayo majwi mufise na ya repetition canke mwari yavukanye ningabirana Imana yaduhaye ego reka tubandanye n'ubundi butumwa yavuga ati ndabaramukije ati ndamukiza abatumire ubambarize izo ndirimbo zabo ziri kuri YouTube. Ego ziri kuri YouTube kandi arakoze cyane yandika group Happy Family Senior. Ego
turaba ubundi butumwa uyu avuga ati bandamukirize bose uko ari batatu mbega none barabana yego n'umuryango n'umuryango yego murakoze cyane nuko rero reka tumire amate Bonaventure abandanya turabira hariya ku murongo uko biriko biragenda